tuze turaha agaciro abantu baba baragize ikintu bamara. Ati Philosophe ashobora kugaruka kuhiga God Official TV akambwira ati bro jewe thanks sana mutama ubu warakoze. biriko biranka ongera umpostinge rimwe. Philosophe agende kwa God abwira ati bro nabusubira ubigenze kwa kuri naye handi hoje ndabona ndiko ndasubira inyuma. Nakaroro kenshi noguha bagi bashigikirwa bamaze kubakura kwa maboko bace bagenda bazimye. Ati akeza neti ari he yari 9 ibirato ni Bobo ariko uranyemera sana ibirato vyanditse ko Bobo Vance. Amahoro y'Imana abane namwe ndabipfuriza umwaka mushasha umwaka w'imigisha imihezagiro muri famiye zanyu. Uyu munsi nje kubanza ndabaramutse ndababwira ati ohora hagira neza cyane. Amen amen amen. Umunsi nyene nigaruka imbere ya kamera nka Bobo Box ugeswe ngene nifekira kisi pesa emirose ko mbona strategy bura maswara musamara wani mission Mr. Wachocho Mr. Kujuku isazi y'umuji. None bro umujuku usanza gize na ibyo nama nabisiguye keshi nta mpamvu yo kugumugarukana uko ibyo nama nari yuko ni byinshi. Okay Bobo Box tukwakiriye cyane karibu cyane ndabona umushimeze neza akanyamuneza kagutasha. Nawe utangura umwaka neza amantugira akanyamuneza. Bobo Box tutaraje ingene yatanguye umwaka wa 2024 Bobo Box yawakiriye gute? Umwaka wa 2024 mu mwaka w'amasirago menshi wari umwaka wo guca mu bibazo byinshi bigeragezo byinshi ariko Imana yarakinze hari byo twagiye dusimbuka n'ibindi turabibamwe uko nyene. Bobo Box nko ku bintu wari kurakora ni ikihe kintu ushobora kubwira abantu bagukurikirana ati Bobo Box ibintu nakoze vyapfiriye hace Bobo Box ibintu nakoze byagenze neza cyane? Twakoze byinshi twararimye twarakoze ibi by'ubunyamakuru twarakinye amafilmi twarakinye n'imipira sinzi uwo mbwira ati mu bintu muba mwarakoze runaka. Umuncamake reka tuje muri entertainment. Wagumye gukora ibikorwa byinshi cyane ubona umusaruro wagenze neza nkuko wari ubiteganya canke warahombye canke byararengeje? Icambere na mbere nshima Imana nuko inguvu nashize mu byo ndiko ndakora zagiye zigenda neza cyane. Kuko natangiye ndi umwe mushobora kuba mfise timu y'abantu bashika 200 umva kari ikintu cyiteka ridasanzwe arabirimo cyane Imana ibirimwo. Niko kimvuze harugacu bipira je ndo umukizwa. Uri umukizwa? Ariko umukizwa arashigisi kose. Navyo nyine sikose. Nakwemereye basi. Okay. Ni Bobo Box umwaka wa 2025 tuwitege gute ku bikorwa bya Bobo Box na Gatumba yaguye n'Imana mute. Ibintu byose bikorwa n'Imana. Mubona uja kuvuga ngo 2025 muyiteguka ukacu usanga ejo ndacishene. Ejo uracishene. Ako kana ucuza nasikeza nko kwantu kwiteze ko ibintu byinshi. Nanje ubwanje siniteze ibizoba imbere yanje. Ahubwo gikuru no kuvuga ati Mana dutiza amagara utize n'inkomezi zo gukora umwaka wa 2025 turabaho ko tuzoshika ku yindi ntama. Bobo Box niki kintu utanguye kutwizeza twe abantu bagukurikirana? Ikintu cyambere bukiri muzima. Ikintu cyambere cyoco ngiye kubizeza nuko Bobo Box na Bobo Box Entertainment tugiye gushigikira impano nyinshi abakinyi b'amareresi musanze mubizi ko dusanze dufise n'umuririmbyi umwe umuririmvyikazi ariko turifuza ko duzoshamwe n'abandi babiri dushigikira abaririmbyi nka babiri cyangwe batatu. Okay Bobo Box tukiri ko umuririmbyi nyene tubona ibikorwa by'umuririmbyi wawe ataho biriko birava ataho biriko biraje tukabona umuririmbyi watera kwama Bobo Box indirimbo zibuze nizingahe? Indirimbo ndazi nkaziyarega gumasubira ajya makava. Niyo mpamvu nakubwiye ati ntagaraza ku mugaragaro yakoze cover. Indirimbo ziwe zishasha zacari muri studio ariko aramaze igihe atavugwa. Aramaze igihe atavugwa. Nimba atavugwa hazogera igihe havugwa ibintu byose ni bukebuke. Ubwo ndakubaza ikibazo kimwe. Wewe igihe waza kuri media washitse uvugwa? Nashitse mvuga. Washitse uvugwa? Bavuzwe nande? Okay
jige nashika kuri media sinavuzwe cyane kubera bakameramani ntibavugwa cyane je nsanzwe ndi umu expert mu bintu byo gukamera gukora amafilm amafoto mariage imanza ndazikoze ziragenda neza cyane. Urubanza baba barakoze gwiza abantu bakwibukira ko n'uru oya urubanza gogo imanza ziba ziri privu kubera umuntu atabiposting ariko mu bikorwa mukora murabiposting nawe nta ndirimbo araposting nta ndirimbo araposting none bipfira hehe sasa rero kubera umusani ko mumaranye igihe kirenga umwaka atagikorwa cyo turabona bibaye ibintu bidasobanutse cyane. Twatangiye gukorana mu kw'icenda twatangiye gukorana mu kw'icenda no kuvuga umwaka ubura amezi 3 oya kandi mu kw'icenda kw'icumi kwa 11 kwa 12 twatangiye undi mwaka rero uwo mwaka niwo nipfuza ko mutegezwa kumubona umusani watumwitege kwiki rero muri tumwitege kwiki numva umutega ko ikibikorwa ni hambavu wo musani wawe turiko turabona mu cinema uriko uzana benshi cyane batamenyerewe byo Bobo Box bipfira he kugira nawe zana abastare mu cinema bikundira he oya bipfira kubera kuvuga ngo bipfira he imbaraga dushira muri bajya abastare bakina amareresi bisigura ko tuba turazica ati bisigura ko tuba turazica oya sico bisigura kubera hari ukuntu mu cinema yawe murashobora kuzana abastare bakomakomeye cyane kubera ariho ni cinema iduga akabashira mu cinema yo kugira ibikorwa bye bigende cyane ariko tugaca tubona urukura higa underground bamwe mu master tutamenyere reka ndakubaza ikibazo kimwe urukura bita underground ku yihe mpamvu kubera ko batazi ku misi 8 video ya mbere ifise amavyiwazi 2000 iyi yindi ya kabiri ku misi 5 ifise amavyiwazi 1200 ucuza kubita underground gute kandi wumva yuko hariho nabandi bamaze imyaka n'imyaka myinshi bakora nibaronka amavyiwazi oya abo nabo bariko barakora abo nabo bariko baragira shite nabo bariko barakora bariko bakora basubira inyuma ndakubwira abastari bamaze imyaka myinshi muri filime amavyiwazi batashobora kuyaronka muri iyo misi cenda kurungika mbere ucugenda urabe ndakurungika ugenda urabe abambwire bavuge ntaco bakubagure tubumve mu misi 5 sivyo ucugenda undabire Joachim Smith mu misi 5 urabe video yiwe amavyiwazi zobifishe oya Joachim Smith akora neza n'abantu barakunda sinema akora neza ndabizi mu misi 5 amavyiwazi afise angana gute kuri video iriko nta gihumbi gikwira atire Joachim Smith amavyiwazi araduga ariko mu misi 5 igihumbi ntabaragikwiza ashaka gukwiza n'ibihumbi 12 ariko abapeti banje mu misi 2 3 4 barakubita igihumbi mu misi 8 bagakubita ibihumbi 2 negasha umva nibamara kubaka izina mu bantu bazokubita amavyiwazi angana naco reko ndavuga nari kwiki kibazo kivuguti Bobo Box yoba yitegura gushira abastare bajya badusanzwe tuzi mu cinema bakomakomeye muri no cinema ya 2 canke ari yindi mipango yiwe afise nyene ku ruhande apare y'ivyo bwa mbere na mbere ni hayihangiro ryo gushigikira impano zikiri hasi ko abarundi turacafise kakantu ko kumva yuko turacakengera abantu turacumva menga bajya abantu bakiri hasi ntago twobazamura ayo mutipe yitwa God si yazamuye Philosophy mwari mumuzi oya Philosophy yazamuye n'igipara ciwe God ntaco yabikoze mbega di official ida postinga kajya ka video mwari kumumenya gute ivyo bintu ko mwe mutabiha agaciro ko mutabiha agaciro oya na Philosophy kitagipara kimaranye igihe kinini yabamuzi mw'isite ariko ntiyigeze abona aho igipara kiwagicishiriza ngo kiboneke ariko ivyo bintu vya God uvyitondere kubera nta hantu hamwe turabona ujya mugaba w'ubuhanza ariko aravuga ati God hari ikintu yafashije mu buzima bwanje erega si ngombwa ngabivuge twebwe ubwacu twe nitwe dushobora kubivuga kubera twabonye aho yasohokeye we wamumenyeye ku kihe kinyamakuru zino site zanyu nazo n'abamotari kweri kandi iyo moto yemengara nashaje iyo moto yagiye nenda kubajije video ya Philosophy ya mbere igisohoka yasohokeye ku kihe kinyamakuru yasohokeye ku ruhe rubuga oya Philosophy kwanza brand yiwe niwe yayidugije kubera karagiye hajya Mr Kaza kararapa reka ndakubaza ikibazo kimwe kuduzo brand biratandukanye cyane aha muri mu kino gihugu hari impano nyinshi kandi zishoboye ariko ziburaho zitoborera sawa tuze turaha agaciro abantu baba baragize ikintu bamara Philosophy ashobora kugaruka kuhiga God official TV akambwira ati bro thanks sana warakoze ko biranka ongera umposting rimwe Philosophy agende kwa God abwira ati bro
Rabusubira ubigenze kwa kuri naye handi ho je ndabona ndiko ndasubira inyuma. Nakaroro kenshi no guha. Bagi bashigikirwa bamaze kwakura kwa amaboko bashi bagenda bazimye. Akeza neti. R9 ari he? R9. R9 we ntanakivuga. Yazamuwe nande? R9. Ama content ajya barandi promote. Ego cyane. Sawa? Barahevye kumuha ya ma content ntiyaciye agenda. Yaciye abura burundu. Niko kundi kudaha agaciro umuntu aba yakuzamuye. Nimba sirozo furi kurakurikana iki kiganiro. Egera gade ongera mubwira ati je Mutama. Naragiye muri Akeza Net nimba bashoboye kuboostinga. Wewe nawe waragize icyumara waransize kugaragara abantu baramenya kugipara canje ahubwo ongera uvugurure cya gipara uzana ugwembucishe mu mutwe ongere bamene kandi. Yego. Bobo Box. Reka tugushimire cyane. Mushimire kubera hanakoze iki? Ni mu bisanzwe nubwo horo umperanira agashara kanje horo kampera kugiye. Ndaguheraniye. Uramperaniye kuba yuko kwezi ndayakeneye. Kandi umwaka wanatangwe nari kuyajya kubona ni nari kuyatambisha mwibimuga. Cyo nzirikana kwibona newe twari kumwe. None rega hajya twatemberanye sine kandi kindi nacyo nzirikana ko watasi joro. None ivyo bivuze ikino n'amafaranga wari yenda sayi wawe. None rega yiwanje nayo ndayakeneye. Ayi wanje ndayakeneye urabonanye n'inzu biragoye. Je rega ndakwishuriza hanyene ngira niho webuka yamavyihuwe. Nyishuje imbere ya kamera. Taza kubivuganira rero inyuma ya kamera. Mukomere cyane. Reka Bobo tugushimire. Gusa ikintu gihari. Ego. Ava ko turangiza ikiganiro. Ego. Turi muri no uno mukino kabiri gatanindwi. Ego. Turi muri ibintu byo kwigaragaza imbere y'ibinyamakuru y'ama ecran pra ibiki. Ariko hari abantu tukibifisemo inzigo n'umutima mubi. Yo. Abantu tukibifisemo inzigo n'umutima mubi. Na cyane cyane. Sinshobotse kuvuga yuko nobangire ndengereye ku muntu. Ego. Birababaje kubona nk'ikinyamakuru ukibwira ati ndagukeneye mu kintu runaka. Ukazumva ngo 500,000. Ngo 500,000. Ukatusanga ivyo 500,000 nabo kumusharasi yahembwa. Ntana yahembwa yo. Uravyumva? 500,000 ku kantu katamarana iminota 30. Ashobora kuza kugufasha. Turabira ahandi mu bindi bihugu. Bindi bihugu barafashanya cyane. Ushobora gusanga nko mu Rwanda Bruce Melody ariko akora ikiganiro ngaha ariho Chita Magic Emirene bagaheza gukora undi agatora bagakorana hama content bakazi partage bose ariko ngaha mu Burundi ubwiye umustar cyangwa ubwiye nk'umu journalist cyangwa umu influencer byitwa ko bibatse izina giwe ati mfashe ikintu runaka umva ko bwiye ngo bro ngo nta micoro ngo yanga ahubwo ngo ni 500,000 ngo kugira ngo ndagukorera iki kintu kacira aba nawe yarashigikiwe amafaranga ntawe yigeze atanga ivyo bice bituma hari impano nyinshi zigwa mu mporero. Bobo Box ariko ako kantu turakwiye kukavugako hari ikindi kintu kiza ati dufate Kamunyambo Musana ashaka kuduga irifo yuko atazarajwiragira mu manu muzenye umugane wa Costa Burundi adaraja mu media yatemberamwe abwira munisaidie mumfashe naho banza guhiga brand yiwe brand y'umusani kwanze hera mu mufuko kubera ko ntazo genda gusaba ubufasha kubera abasani benshi baza bibaza ngo ino entertainment twibidukora bibaza sivyo bitugaburira none twe yatuzaniye kugira tuba promoting uca tugiki ivyo ndavyumva ariko uraraba umuntu ugira promoting ukavuga ati burya iyi mpano naho no promoting ata amafaranga impaye niyatera imbere aya mafaranga tuzoyagarutse yamahera tuzoyagarutse ariko abasani nabura bazi ariko abasani nabura bazi umusano bashobora no kumupushinga yagera imbere agatangura kugutuka ngure bro ngo no mu hypocrite ibintu nk'ivyo niyo ngorana barundi dufise mugani ikibazo cyo turacamana webote ivyo birato ndavyambara kombe wali wamba atani birato tuge dutanga umwaka mushasha ariko banze umpembe ego kandi yaguze birato vyanditse ko B Bobo Vanchi naona Bobo Vanchi iyi ni content ndagi Bobo Vanchi ako kana ibirato ni Bobo ariko uranyemera sana ibirato vyanditse ko Bobo Vanchi
Ntacu uri brand mugani. Uri brand. Makarega no gutangurana na bishasha. Gutangurana na bishasha. Mic ni shasha. Ego. Kamera ni shasha. Ego. Televiziyo ni shasha. Basha. Ibirato ni bishasha. Eba. Patro ryo mu mwaka uheze. Aho kanero niko kabe. Ni shati yo mu mwaka uheze. Ni shati yo mu mwaka uheze. Iyo shati yawe iraramvye niwe mu mwaka uheze. Iyo shati ni mu mwaka uheze. Niwe mu boss maze kubona impuzu kugira uhite bigorana cyane. Mane biragoye kubera impuzu biba yamvunye. Ego. Biba impuzu biba yamvunye cyane. Kuko ni nayambara nkabona itangiye kuntabukirako. Nzovuga ati ndafashe ndagiye guta naho nyene bizogana kugira ndayite. Byase nzogira igikoropesho kugira igira akamaro ikoze. Kugira ntipfe guhera byoroshe. Ego. Bobo kireka tugushimire wakoze kubana natwe. Nanje ndagushimire cyane. Murakoze.